DFTV Tunda Juhudi. Bakunzi ba DFTV n'abakunzi ba DFTV Sport, iyi ni ya timu yanyu turagarutse kugira ngo turabire hamwe ibintu bitandukanye cyane cyane kuri championnat yacu yo mu Burundi. Championnat yatanguye kandi yatanguye neza cyane, aho imigwi itari mike yubatse turaja kubiyaga ko hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye. Turaja kuraga ku migwi yo ngaha mu gisagara, imigwi nka Interstar, imigwi nka Vitaro. Ariko reka mbanze ndamutse itimu ya Team Sport. Mauridi gute? Ni sawa ndashimye. Ego ni sawa buke. Uriteguriye cyane gukurikirana championnat y'abarundi y'uno mwaka? Nta n'umuntu umwe atarayiteguriye, ugerageje kuraba ukuntu imigwi yubatse byinshi cyane twari twiteze kuraba, kandi usuye kuraba championnat uko nigenda. Santi yarakaniye imigwi itandukanye gute Santi? Ni sawa cyane. Imigwi yo muri Premier Division no mwaka muri Premier League navuga nta bintu byinshi ratwereka kugeza ubu, gusa reka turindire naho championnat tubona itanguye, hariho bimwe tubona umenga bimeze neza. Turabona championnat ngene yatanguye, tubona imigwi itandukanye nka Vitaro turabona ko ari umugwi waratsinzwe na Rukinzo ibitsindo bibiri byose kubusa. Tukabona na Interstar yo nti byo dutangaza cyane kubera ko yatsinzwe na Musongati nayo tukaba tubona ari umugwi ukomeye. Twovuga iki kuri iyo migwi ibiri, Vitaro hamwe na Interstar? Santi wowe uvuga iki? Yabuze iki Vitaro canke imigwi nka Interstar tuza ari imigwi ikomeye kuva kera, bimeze gute? Je novuga nkuko waruvuze ati ngo umugwi wa Interstar watsinzwe na Musongati, umenga ntibitangaje cyane, ariko kavuga yuko ku umugwi wa Rukinzo na Vitaro ho byo bitangaje. Nayo novuga nta gitangaza kiriyo, kuko kibi gitangaza kubera umugwi usanzwe ufite abafana benshi, niko novuga sanse babishizemo. Ariko Rukinzo gutsinda umugwi wa Vitaro novuga nta gitangaza kiko, kuko Rukinzo ugerageje koraba ni equipe yakinye finale ya ntuze y'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu mwaka weze. Ni equipe yagerageje kwerekana urukino rwiza gushika muri finale, no kuvuga bamaze kwerekana ibintu bikomeye. Ariko ije gutsinda umugwi wa Vitaro, umugwi wa Vitaro novuga uterekanya championnat nziza cyane, no ku ma transfer itigeze ikara cyane. Novuga naho nyene nta gitangaza kiri mu umugwi wa Musongati gutsinda umugwi wa Interstar. Ego baragerageje gura mu mwaka uheze bikombe cy'umukuru w'igihugu, turabona naho nyene byahavuye bivamo umugwi wa Musongati bandanije. Novuga nta gitangaza kinini kirimo, gusa nuko ari ya migwi tumenyereye dukunda yo ngaha aye mu gisagara cya Bujumbura. Novuga abantu bavyakiriye nyene kumenga ni ibintu menga byo bitangaje. Naho hari ama equipe dusanzwe tuzi abandanya kwitegura cyane mu gushiramo ingufu. Aho dusanzwe tumenyereye nk'imigwi yo ngahe, imigwi yo iva mu ntara hagati nk'imigwi ya Musongati, Misashe, Ngozi, tubona muri no myaka ari iri hejuru. Byarantangaje cyane ngiye mu site nkumva umuntu w'umwigema ariko aravuga ngo Rukinzo ngo yatsinze ibitsindo bibiri Vitaro, nkaho umengo ni gitangaza. Mauridi wewe gutsindwa kwa Interstar na Vitaro ubivuga kwiki? Gutsindwa kwa Interstar na Vitaro no yishira nko mu buryo bubiri. Interstar na Vitaro ndibaza ko barongozi babo hari ikintu bataratahura, bashaka ko bataratahura kugeza no munsi football hadigeze. Kuri Vitaro na Interstar twahora tubona kera izari za timu twavuga ngo zari zifite amahera menshi, ngo zabagura abakinyi bafasama zikagura abakinyi amahera menshi, ahubwo ni za timu zagenda muri za academy ku Ntahangwa, zikagenda mu Ngagara, zikagenda mu Kinama, zigatora muri babakinyi muri academy baba bashoboye akaribo ziza gukinisha. Ariko rero uno munsi ahantu umupira twavuga ugeze uranabibona no ku mugabane w'Uburayi, ahantu tubona umupira ugeze ni wa mupira w'amafaranga. Yego ni wa mupira ugenda gutora wa mukinyi itimu yamaze kurema igikombe kiragugwa. Rero abantu barongoye Interstar na Vitaro novuga ngo kico kintu batarakimenya. Ugerageje kuraba nk'umugwi wa Flambeau du Centre watsinze ibitego 3 kubusa umugwi wa Message Ngozi ari ufite igikombe. Reka tuce tuvyinjira ko ucugira ko nico nshaka kukwereka. Urabona ko umugwi wa Flambeau du Centre ni umugwi witeguye ku mahera, waraguza abakinyi, uragura abakinyi amahera. Umugwi wa Aigle Noir zaragoye ariko twarageje kuyiraba, umva igikombe kiragugwa. Rero umugwi wa Vitaro na Interstar novuga ko abawurongoye baraciyumvira bimwe vya kera. Santi wewe twovuga ko igikombe no mu Burundi kiragugwa, ko turabona Flambeau du Centre gene yiyubatse ikacitwereka ibintu gutsinda Message ibitsindo nkabijya, harimo n'igitsindo cyaye igitsindo ciza cyane. Umukinyi imbere yaduze buke adugira mu migwi itandukanye, ubu avyifatamwe neza.
kubona kubona imigwi nk'iyo yiyubatse n'amafaranga menshi ari iri kiratwereka ibintu nk'ivyo twavuga ko no mu Burundi twavuga ko championnat bisaba gukoresha amafaranga menshi jewe icyo ndashobora kukivuga ko ku ruhande runini ariko si gose kuko urashobora gukoresha amahera menshi mu kugura tuvuga abakinnyi ariko ugasanga championnat ntayo itwaye uko novuga bivana rero nuko abakinnyi office basanzwe bafite esprit yo kwitegurira igikombe n'ukuntu basanzwe bamenyerezwa n'umukoca cyangwa umukoca hariko abakoca usanga bashobe babizi ariko ugasanga ntihogenda kubagura amahera menshi byo hariho nk'umuroreri buraya aho nuba nk'umugwa wa Atalanta cyangwa Leipzig ushobora kuzi gakora ibitangaza kandi atamahera menshi bakoresheje cyangwa mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ugasanga champion irimo amahera menshi ariko ugasanga ntiri hejuru ivyo rero novuga tega ariko nivyo gushiramwe amahera mu nkino birafasha cyane mugabo urabona ko ari itandukaniro kuri iyo migwi isaga yarubatse izina bisaba kwiguma yishiramwe abandi bakinyi batandukanye kugira ngo igumire yo top ko nkuko bivuze wana nka Rukinzo urabona numugwi utigeze tubonamwe abastari benshi mugabo ukaba ufise iyo experience yo kugumira uri hejuru gatoya mugabo nka Interstar na Vitaro ko ari equipe zubatse amazina ntumva ko bikenewe ko kugira zigumana ayo mazina bisaba kongeramo abandi bakinyi ngerageje kunganira gatonya kuri ico kibazo uragira wana umugwi wa Interstar na Vitaro byari kuba vyiza iyo abari yamigwi twovuga ati iracakoresha ya system ya kera yo gutora abakinyi bato ariko kandi abakinyi bato bamageze gukina umwaka mu myaka ibiri zikaba zishobora kubagumana kugira ngo bubake ikintu ariko no munsi turabona umugwi wa Interstar na Vitaro ni wa mugwi zishobora kuja gutora umukinyi mba zimukuye muri kade ku ntahangwa canke mu kinama agakina umwaka umwe agakina neza iyo migwi ya migwi ya Flambeau du Centre ya migwi ya Musongati Rukinzo n'iyindi zikaca zibatora muri ya migwi ya Vitaro rero ikibazo nibaza nico ni yabo base bari capable yo kugumana nabo bakinyi batonya babo bafise uvuga uti rero iyo migwi yubatse n'amazina bariko barayikuramwo abakinyi nko kuja gutora abakinyi hande bariko niyo system yabo bakoresha ntibariko bayikoresha neza kuko nabo batonya baronka bahakina umwaka umwe imyaka ibiri bakaca bagenda muri ya migwi nico gituma mbona ko atara mahera igikombe kugeza no munsi mu Burundi turabona ko igikombe kigugwa uretse no kuba kigugwa gusa n'igikombe gisaba kwitegura ugategura apana umwaka umwe canke imyaka ibiri reka rero dukeze ku migwi yavyifashemo neza cyane Flambeau du Centre umugwi wavyifashemo neza na Aigle Noir nayo twoyikeza kubera ko nayo ne yakinye neza kandi gutsinda ibitsinda bibiri kuri Kimoga Olympic Star na Musongati iratsinda igisindo kimwe Interstar na Dynamique yaratsinze Dynamique yo ntibitangaje cyane Dynamique twabonye Dynamique nziza muri mpera ya seziheze ubone tsinda umugwi wa Aigle Noir ibitsindo vyinshi no munyuma tukabona umugwi wa Aigle Noir hindagurika inyuma yo gutsindwa n'umugwi wa Dynamique umugwi wa Dynamique gutsinda umugwi wa Atletico navuga score nta gitangaza irimo ahubwo reka turindire inkino zikurikira cyuko championnat mbona itangoye neza ariko rero turabona yuko haciye igihe imigwi turabona ko hageze n'igihe champion irahagarara hanyuma mu nyuma irabandanya irahera barabaha umwanya wo kwitegura barabaha akaryo ko kugura abakinyi barabaha akaryo ko kubaka imigwi yabo mugabo twavuga ko hari hageze ko basubira gutangura champion ko hari hageze ko champion itangura narya tubona kuri uyu munsi wa mbere habonetse amaforfa abiri ubivuga ko iki Gasante ikintu cerekeye amaforfa nta kintu kinini kivuga ko gusa novuga ntarinze kucinjiramo kore cyane umuntu abirabiye hejuru champion gatangura hariho forfait zibiri tuvuge kuri journée ya mbere ivyo umuntu ntagerageje kwinjira indani bashobora kubona ati mbega bashobora kubona ubwo nyene yuko champion itanguye hariho ibibazo bimwe biri mu migwi numva nuko nta bibazo ntagerageza kuvyinjiramo nkuko nako ndabivuga ariko urabona yuko champion itanguye hari imigwi imwe itaritegura amakuru twumva hafi nuko hashobora kuba hariho n'abakinyi batari bwaronse amafaranga bakagerageza kunyegera imigwi yabo kugira ngo ntibakinishe kugira ngo ayo license azomara umwaka wose bataraha amafaranga ntibibave bibononera ariko ikibazo c'amaforfait kuri je ndabona umenga cyo bari kibazo ku migwi kuko ugerageje kuraba timu 16 ziri muri champion kandi hari amategeko mashasha ya license yaje yashizeho y'ama biometric yashizeho na FIFA akaba ari karakurikiza cyane na FFB rero mu migwi 16 turinze tubona imigwi ibiri ariyo iri nyuma kuri ibi bintu by'ama license ndabona umenga ikibazo ntitwava tukirondera cyane handi hantu mbona umenga ariyo migwi twisaba kwitunganya kugira ko no muri weekend ntiduze tubone kandi amaforfait nk'aya baye muri weekend heze kugira ngo championnat tugende
tugume tuyibonamo uburyohe Uburyohe bwayo. igumana uburyohe bwayo nibi twari tubafitiye muri uno mwanya kubijanye na championnat yacu ya Primus League yarayitangwe rero tubayimiriza kubandanya mukurikirana iyo championnat igihe kubandanya no muri weekend izobandanya rero byinshi tuzoza turabiyaga sibyo none gasanzwe tuzoza turabashira mu ikintu cyerekeye shampiyona mu Burundi cyambere nahimiriza bariko baradukurikirana bavuga ati dukunde shampiyona yacu ko bishobora kugenda gukunda izindi shampiyona nkuko tubimenyereye ngaha muri Afrika basanga abantu bamwe baritaho kumenya ibindi bintu byo mu gihugu nyuma yo mu Iburaya cyangwa mu hehe ugasanga bariko baravyita no bavuga ati tubanze dukunde ibintu by'iwacu umuntu amenye mbega hari umuntu ushobora kumva ugasanga inkino zo mu Burundi ntazita kandi asanzwe yitaho cyane z'Iburaya ariko urayaga n'abafana batandukanye bakunda iyo migwi ikomeye y'Iburaya ngo akakubwira ati jewe naho mu miliyoni sishobora kuba nzi abakinyi babiri canke batatu bakina muri championnat y'u Burundi je no nyireza kuraba championnat mu Burundi bakayita ko ni championnat gishobirageje kora nko kuri match ya Rukinzo na Vitaro urashobora kubona ko dusohotse inyuma ya stade twarabonye ko hari abafana benshi abantu usanga benshi bitabiye ugasanga muri ville haruzuye no muri stade ugasanga hari abafana benshi ariko ntihuzura nkuko tubona ya migwi y'Iburaya iyo ije novuga ati dukunde kwanza n'ivyo wacu hamwe tubona ko nko kuri stade hashobora kuzura habaye match Vitaro na Kumamuru cyangwa Vitaro y'indi equipe ndetse ni cyangwa n'indi migwi yose akaba ari natwe DFTV 257 ndizera ko turi ngaho kugira ngo tubafashe gushika aho hantu mudashobora gushika yomba hari match yabereye Makamba Ingozi uri ngaho udashobora gushika DFTV turi ngaho kugira ngo tuhakubere tukubwire ukuntu vyagenze yomba abo bakinyi batsinze bitegomba uko vyagenze kose kugira ngo tubashe guteza imbere cyane umupira wacu ngaho mu Burundi reka ndabashimire mwese mwariko muradukurikirana ndetse nshimire na Mauridi hamwe na Santi twariko turakorana kino kiganiro naho gutaha kuri kamera Logic Jamal DFTV Tunda Juhudi.